Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndasubiye kubaramutsa nshuti bakunzi ibiganiro bica kuri DFTV mukaba muri kumwe na Double D Dinye Delicia, behind the camera kabari Logic Jamal. Then no munsi je ndibaza yuko aza kubona na amafilme ko dusa ni bon sivyo. Hama utarakora subscribe bikore ubunyene kugira ngo kino kiganiro kitagucika kuko novuga ati ni kiganiro numva nanje ndi intéressé kugikora kubera ni ibintu by'ingenzi cyane gose mukore share n'abandi baze kugihabwa. Then uno munsi rero mugambi bwa DFTV naho mubona yuko twumvise akayashuka tuyaca turasohoka nkuko mubibona. Then ndi kumwe n'amahasa aririmba amahasa mugabo rero so sinzi mukuru sinzi muto I don't know ndashaka kubabaza ndabaramukije cyane ndabaramukije nawe Isaba murakomeye. Ego ni bon gusa guys mbaze okay mvuze ati bukuru acagira guca kuko sindabitahura bukuru ninde. Okay ni sawa. Ego ndashima na. Ego ni bon Ni sawa cyane. Nama telefone asa kubera umuvyeyi yabishatse nyene kugira duse byose. Okay ndashaka kubaza kino kibazo mwari musanzwe bon mufise ingabirano yo kuririmba canke umwe muri mwebwe niwe yumvise afise iyo inspiration avuga ati reka nce mbwira uwundi. Bon twari dusanzwe dufise ingabirano yo kuririmba muga à part uyu niwe yabinyijijemo jewe avant nandika ibitabo amapoème ibintu vy'amahoma nk'ivyo gusa mais atanguye kuririmba naciye mba inspiré hama numva ndabikunze comme nari sanzwe nandika ndavuga ati bon reka twiyangaje cha turatangura naho vyahereye. Kubera iki utashatse ko muja kwandika mwese wahisemo ko uwo mwumvisha yuko mworirimba? Jewe mu isanzwe ibintu vyo kwandika si ivy'iwanje bonje naje natanguye kuririmba ndi muri 8e indirimbo ya mbere natanguye gukompoza ndayirimba mu ishuri nyene nkuko twicarana abanyeshuri ndayibaririmbira mu nyuma ona abigisha ariko baransora ariko nkabona ati jiki kintu kweri gituma ariko baransorera ifoko ndakihera ngire realisation hasi ngende nipime nje muri studio ndirimbe gatoya cyane ndatora umugenzi wanje nawe no muririmbyi turagenda ndaririmba numva nyene ndabishoboye hanyuma ndasohora indirimbo mu nyuma rero bukura yumvise indirimbo arayikunda acambwira ati tugire groupe comme Turamahasa ati birashobora kugenda neza kasanga n'abantu nyene baratwakiriye neza. Guys murumva kuna abantu batoya biganza ni wari muto mugabo amwumvishe bukuru ko bategerezwa kwera iki bukuru atakubwiye yuko mwo kwandika ibitabo sinzi gitabo. Guys abantu batoya turiganza twese hanyuma ndashaka kubaza kantu groupe yanyu yitwa gute imeze gute? Bon twe groupe yacu ni Beat Breakers ya niko twitwa twebwe. Kwera iki mutiyise twins? Bon ivyo twari twavyiyumviriye ariko twashatse kugira kubera urashobora gusanga hariyo nk'ayandi magroupe nyene bitwa aba twins kaje usanga tutoye irindi zina abandi batoye twashatse kwisangiza izina tukatora akazina gasona fresh kiwacu nyene twenyene ata abandi baragatora. Ndasavye akapera y'indirimbo ya nyuma muheruka gusohora sinzi yuko nshira ngaha canke je ne sais pas. Indirimbo ya nyuma duheruka gusohora bon muhabutoye yotangura ko mari watangura. Okay butoyi toujours guys toujours butoyi ayo nogira itwa Road Help Me. Father, thank you. Let me say thank you. Wamanye nange wamye hafi niwe mukunzi fise kumutima niwe mukiza fise mu buzima uranyitayeho mukunzi mukiza wamanye nanje mukunzi ho mukiza. Lord, I need you, I need your help. Lord, I need you, I need your help. Oh, help me, Jesus, help me. Lord, I need you, I need your help.
Even me Lord I need you kubera bano bantu sinzi then kubera iki Lord you need him why kubera iki bo biravana nyene n'ubuzima twaciyemo kubera twe ntitwakuze nyene dufise ubuzima bwiza boni twe mu buto bwacu twakuze dufise abavyeyi mu nyuma nyene abavyeyi baratandukana urumva twarabaye inspiré sana yo indirimbo yitwa Lord Help Me yo kuririmba twitoye iyo titre gusa Lord Help Me bivanye n'ubuzima twaciyemo twaciye tuba inspiré gose kubera indirimbo yadukoze ku mutima sana ndakubaze gato iyo ubonye butoyi umengo arabaye emotional ukuntu uvyakira gute bo je ndavyakira neza cane paraporo y'abandi tuvukana bon turumvikana cane ndavyakira neza cane mwunganire gato bo kuri ivyo yariko aravuga uravye sinzi yuko ari generation twe twoba twarimo mugabo wambega nagahararo ugasanga umwe sinovuga yuko ngo yabuze abavyeyi komite arabafise mugabo ntibabana habaye problème yumva entre les parents mugabo rero sujet nyayo yatumye twege dufata iyo decision yo kuvuga ati turirimbe kuri iyi sujet ni kuvuga yuko twararavye en fait kenshi abavyeyi ntibikontanta kuvuga ati umwana mbe avyakira gute iyo turiko turagira ibintu nk'ibi numva haraba douleur ugasanga umwana no mw'ishuri ntiyiga neza kubera aragerageza gutahura igituma batabana n'abavyeyi bose akabibura bon niho je novuga yuko twakuye inspiration si cane ni byari kuri twebwe mugabo twabona na generation turimo kujya kuntu tuja kuramukanya iki ukabona niko n'abandi bimeze hama rero turavuga ati bon reka dufate rero tugire ikintu twihorashe kubera ubwa mbere twaragira rap urumva turavuga ati reka iyo uko twakora dukora rap twarafata sinzi novuga ishavu tukaritamo turavuga ati turaruhuza ati reka rero bon tugira ikintu basi muga kiri spirituel tudashiramo inzigo ya niho zavuye kubera iki iyo onye mwahisemo kwigira gospel mu gihe mwari musanzwe mukora rap bon byavana umva twakijijwe je dis hari haciye nka un mois ahama mu nyuma après twari twahagaritse kuririmba après tugomba dusubire gutangura turavuga ati reka dutangure kuri iki niho byavuye naho ubundi si kuvuga yuko na rap twayihevye mugabo twahinduye sujet ukuntu twaradukora twarabihinduye niko novuga mais vu yuko umumva bivanye na situation niho byavuye rero yuko duca dutangura gukora uko ubunye rap si kenshi mugabo gake gake turabigiye ndakubaze buto nirihe tandukaniro ubona igihe mwaririmba mutarakizwa n'ubu unye mukijijwe itandukaniro rirahari rinini kubera auparavant urashobora gusanga nk'utwe turi bashasha hari igihe ushobora kuririmba bon utazi ivyo urimo ugasanga nyene bon uraririmba abantu barakumenya ahantu baragukunda ariko hari igihe nyene usanga nyene hari ibintu ucamwo wewe nyene ukavuga ati cibi bintu nabigiyemo gute ayo tumaze gukizwa ikintu ca mbere imbere yuko tuje no gukora indirimbo canke tukagira tugakompoza turabanza tugasenga kugira n'ivyo turirimba basi turasenga kugira Imana nayo ishiremo ukuboko kwayo kugira n'indirimbo yacu nirasohoka abantu bazoyikunde baze bayakire neza bon biramaze gushika mwasohoye indirimbo mukabona des commentaires négatifs bon ubu ntiturabibona mugabo hari ababitwandikira nyene sinzi yuko ari kudatahura kw'abantu mugabo ugaca usanga umuntu bon par exemple katubwira ati ndaje avant ngo indirimbo mwasohora sivyo umva je veux dire ya rap ngo urumva ngo vyari ibintu biryoshe muga ubonye ngo mbega mwaryamye urumva sinzi reka ari kudatahura kw'abantu mugabo d'une part twe turabona yuko peut-être imbere bazobona yuko turiko turashaka kugira
gutanga iyo message cane cane abantuze ya nouvelle génération aba jeune niwo twibaza yumva message dutanga cane cane niwo tuyiha kubera turi aba perdu abajene cane gose usanga aja mu kintu kubera ka hararo kubera naka yagiyeyo reka nje muri iki mugabo c'est pas obligatoire urashobora gukora ikintu urongowe na mpemu yera n'igihe ushobora gukora ikintu parce que naka yagiyeyo canke ukagikora kubera succès urumva niho rero nico je novuga ko cane cane umva nukudatahura kw'abantu ya ndashaka kumenya hagati ya bukuru na butoyi ninde ari en couple nta n'umwe kumuvugira avuga ati si jewe oya je sindi en couple ubwo nawe uri sûr ubizi gute bon mu bisanzwe kurega tuvugana byinshi sivugira ndasavye oya sindi en couple bashaba n'abana bamwemu please abantu muca mwiyandikisha udukomantere ngaho ngo akanimero yaba n'abana bamwemu yera. Okay, ndashaka kubaza akano kantu wavuze yuko hageze igihe papa mama haraba separation mwe mwajanye na papa canke mwajanye na mama bo nta ntuze novuga ko atashobora twari dufise yo kugira vi yuko papa yadesize kutugumana urumva bon sinzi ibintu vy'amategeko ntavyo nzi cane mugabo mama deja yavuga ati none pourquoi yuko jewe nobajana ati muri ahantu mwoza kuza kurara inzara canke nkabajana ahantu nkashobora kubafasha icarimwe tuvugana turi bane wumva nta kazi mfise nta kazi yarafise aravuga ati no mwe mugume kwa papa nta ngorane kubera twarabaye déçu cane mugara avuga mwihangane mugume kwa papa nanje sindabataye urumva nukubera situation zibaye uko ati mugume kwa papa umva nta shwa twari dufise kwari kuguma kwa papa nyene uko nyene ubuto nashaka kubaza muri ko muzi ko murabaririmbyi kandi muramahasa mukaba muzi kandi neza yuko unye gospel cyane niyo mushimikira ko biraborohera cyane iyo muri kwa papa biratworohera ko papa aradushigikira niba ari mu bantu bambere baduha ingufu papa na mama baradushigikira kandi aradusapotinga hari ibintu bihora bintangaza iyo dusohoye indirimbo kava cayishira kuri stati nk'ubu iyi ndirimbo twasohoye shaje ikava yacu iri kuri profile yiwe aradutera intege nawe turamushimira gose ni kihe kintu wobwira abavyeyi kumbure bafise abana bafise ingabirano nyinshi mugabo umengo nibasinda bibazwa umengo ntibashaka kubashigikira wowe mu gihe papa wawe ashobora gufata stati yiwe ikama ko cover iwanyu profile yiwe bikama hariko ibikorwa by'abana biwe ni kihe kintu mwobwira abandi bavyeyi en fait je nobwira abavyeyi c'est que umwana ego arashobora kubigira abona yuko aje mbega ntarayishikamo mugabo tant que umuntu afise vision urumva vision no bisigura yuko ari viser loin kuba intègre ukaba sympa ukaba ufise identité ukaba uri organisé urumva ivyo vyose ubifise simbona igituma umuvyeyi yobuza umwana gushira hanze tarayiwe kubera tarayiwe ishobora gufasha benshi bivaye n'ukuntu ayikoresheje ahubwo uwo mureka akayishira hanze ugaca umufasha kugira ntaze kuyikoresha ibitajanye urumva ntaje kuba perdu kubera kenshi urashobora kwinjira mu kintu wowe ugatanga urugikora umbega uri gukora neza muri avenir yawe kizoza kukwica bon je nico novuga numva namureke iyo taha ayishire hanze hama amufashe ukuntu ashobora kubijeha kuyikoresha neza ya nico novuga ni kihe kintu mwifuza yuko abakunzi b'ibiganiro vya DFTV bomenya kuri mwebwe kumbure ntoba nababajije canke mugabo mwebwe mwifuza ko bamenya bon ikintu je novuga c'est que turiko abakunzi ba DFTV twego turiko dutanga message biciye mu ndirimbo bon ikintu twovuga turiko turakora album yitwa Espoir en fait vision yiwacu c'est gusohora indirimbo ngo kugira tugire success no gusohora indirimbo twerekane ibintu bimwe ushobora gusanga umwe afise
akareka kubitubwira canke akareka kubikubwira kome ari umugenzi wawe muga tuvyerekanye tubishira habona ubone yuko nturi wenyene urafise uzogufasha urafise ton frère ta sœur muvukana haba disant canke spirituellement urumva urafise nawe umuntu abicamo pourquoi pas gufashanya shashobora kuvuga gusengeranira kuguha courage akakubwira ati ihangane ibintu nk'ivyo pourquoi pas yuko utobimubwira en fait niyo message turiko turatanga muri iyo album turiko dusohora izo ndirimbo tukombina ibintu bimwe mugabo byose bija hahandi ku rukundo rw'Imana irufitiye uravyo bon nico kintu twe ahanini twagomba kumenyesha indirimbo zacu kuva ku ndirimbo ya mbere kuzoyikurikirana kuva ku ndirimbo ya mbere gushika ku ndirimbo ya nyuma hazokwa mahiko baragarukamo urukundo rw'Imana muga tubitangamo différemment twerekana urukundo rw'Imana différemment si kuvuga ngo Imana ngo ngigukunda kubera ukijijwe no wewe yarakuremye tant que yakuremye nuko yakuremye gukunda alors nous perdons espoir Imana yakuzi iragufise kimigambi juste nukuyegera ukayereka problème zawe ugafata uwo mwanya ukavuga ati jewe ndaje imbere yawe nico novuga nawe butoye David nashaka genda atavuze vraiment dis sûr jewe byinshi yabibuze ariko cyo nosaba nuko abakunzi ba DFTV bodufata mu mugongo twe turacaye generation shasha igihe usanga nyene generation shasha nidukunda kumenyekana gose turabuze ikintu ca support twe turasaba support adusupportinge kwera tutari kumwe nabo ntitwovyishoboza nico nosaba bakunzi ba DFTV ndibaza mwumvise runo gwaruka ivyo rusaba support yanyu kuko barabakeneye mudahari ntibahari badahari ntimuhari so dukundane dufatane mu mugongo nkuko twame tubikora kakantu k'urukundo nyene muri bwa urukundo nyene muri bwa bumwe bon jewe ndakunda kwisabira ndasabye akapira gatoya kindirimbo imwe ya rap imwe ego sinzi ko meri buryo canke bo sinzi hera kwa uremeye okay Chatinya Icara nkubwira uwo ndiwe nkubwira amateka nanditse mfata ikaramu nandike ishamutse bikunige bwira ashaka kunkomatsi gira buhora arakomora bipfa kumbona nomoka keep cool ndatobora ngira fyonyora bapfuba bavuga nkabaho nyamura civugisha mutarabona mutarakoma gangster musasa nje natsanda basaza urabaza bose baramfa mvuga ndasa nkabigira faster nije bumva bagasamba nije mvuga bagapapa ndiganza sabwa hama Mungu wangu ngo ndumumesha bo ntibabesha ngo ndabamesha bo ntibamesha sindi gangster sindi rasta nzumwavuga bose bagapapa agasara kakanyaga akanyita kumafuta king ndabatesare with I'm still up na panda wanashuka okay nacho mfanana na Fabelove na Bifes mimi ya gusa bon umuziki n'aba brother nyene turakora umwuga umwe wa rap nana kimwe c'est sûr nana kimwe vraiment ndugu zangu mje mchukua wenzenu hapa jewe nukuri ndarengewe by the way félicitations vraiment murabizi murashoboye nosaba n'abantu ko basupportinga kuko iyo umuntu arinze asaba support nuko ibidahari mugihe idahari basavye yuko mubiba bon nashaka kugenda nsavye mubabwire YouTube channel yanyu yitwa gute bimeze gute bon YouTube channel yacu ni Beat Breakers n'ayandi mantu ze dufise account haba FB canke Instagram ni Beat Breakers gusa kuri Facebook hariko do Beat Breakers ya muga handi hose ni Beat Breakers tu hose zose turazifise Doyi wowe ndakeneye kusezera abakunzi ba DFTV abakunzi ba DFTV murakoze cyane kuba mwaduhaye ikiganiro agomba kubasezera ndabifuriza kuroranirwa gutera imbere mubandanye mushigikira umuziki ndundi mushigikira artist aba coming baju bera barakeneye support yanyu ndabashimiye na bariko baraturaba ndabasaba
baje kuri YouTube yacu turafise indirimbo shasha yitwa buke buke bayirabe bagire ama comment share bishobotse bandike haya munsi nyene bitatugoye ndabasaba no kugira subscribe kuri DFTV no kuri Beat Breakers. Yeah, thank you guys. Then we're kumwe na Dinye Delicia Double D behind the camera kabayi Logic Jamal. Bon, ndibaza yuko amasanamu yaratesa nkuko mubibonye no musi twambaye ifime twese byari ibintu by'amateka vraiment. Then ndabashimye mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro yari Histars News nkuko vyama mwama mushikirizwa nanje Double D Dinye Delicia duhurire Instagram, Facebook n'ahandi ku mapage ya DFTV canke DF Burundi kugira ngo mandanye muronka bino biganiro bitsovye. Then hama wipfuza ikiganiro canke iki muri Histars News arashaka kundondera Dinye Delicia kuri Facebook canke Instagram Dinye Delicia 0. Ciao guys. Histars News. Histars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Histars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.